Turasubiye kubaha ikaze mwebwe mwese muriko muradukurikirana muri ano makuru twabateguriye. Mudukundire duhere kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Umupolisi azokwagirwa no gutanga amande adaciye mu mategeko nyene imodoka azohanwa umunsi ugira kabiri endo caravane wabereye mu ntara ya Gitega, aho huguruwe agasandugu mbika bintu muri kaminuza Polytechnique Gitega. Ido nido yandi makuru mu kanya. Turasubiye kubaha ikaze. Umupolisi azokwagirwa no gutangisha amande adaciye mu mategeko nyene imodoka azohanwa hakurikijwe amategeko mpanavyaha n'amategeko y'igipolisi, nk'uko bivugwa n'umuvugizi w'igipolisi Desire Nduwimana. Kw'igenekerezo rya 22 Nyandagaro, umuyobozi mukuru w'igipolisi General Major de Police Frederic Budomo yarasohoye urwandiko rukeburira abapolisi bajejwe uruja n'uruza mw'ibarabara kubahiriza amategeko y'ibarabara mu guhagarika ingendo mbi yo gutangisha amafaranga adaciye mu mategeko banyene ingendeshwa bari kwandikirwa urupapuro bakaja kuriha amande. Bamwe mu basanzwe bafise ingendeshwa bayaze n'imbonesha kure BTV bo bamenyesha ko kumvikana hagati y'umupolisi na nyene ingendeshwa ari ngirakamaro igihe akugabanirije amande wari kuri ukayamuha atiriwe aragutaburira igipapuro co kuriha amande arico contravention mu rurimi rw'igifaransa. Abandi bo bavuga ko mu gihe amahera y'amande igihe atari menshi bemera kuriha biciye mu mategeko. Nubwo biruko barashima iyo ngingo kubera iyo nyifato yo gutangisha amahera adaciye mu mategeko ivuna abanyene ingendeshwa n'abasanzwe bakora akazi ko kunguruza abantu bishika bakayabatangisha kenshi ku munsi umwe. Kubw'umuvugizi w'igipolisi yavuganye na BTV Desire Nduwimana ngo mu gukurikiza amategeko yo mw'ibarabara abapolisi bazokwagirwa no kudakurikiza amategeko bazohanwa hisunzwe amategeko mpanavyaha n'amategeko agenga igipolisi. Umunsi ugira kabiri w'urugendo caravane wabereye mu ntara ya Gitega, aho huguruwe agasandugu mbika bintu kuri kaminuza Polytechnique Gitega. Ni inkuru twateguriwe na Arlette Mugisha. Ibikorwa vy'umusi wa kabiri mu rugendo rw'umuryango ugize ibihugu vyunze ubumwe bwa Buraya ruriko rubera mu ntara zitandukanye. Kuri uyu wa kabiri vyabereye mu ntara ya Gitega, aho umuserukizi w'ubumwe bwa Buraya mu Burundi yatanguye ibikorwa vy'uwo munsi mu kubonana na buramatari w'iyo ntara. Baciye berekeza kuri kaminuza Polytechnique ya Gitega, aho buguruye agasandugu mbika bintu karimwo ibitabo vyo gusoma, amamashine, ibikoresho vy'imikino itandukanye ubwenge n'ibindi vyatanzwe n'ubumwe bwa Buraya. Ico kibanza kimaze kuba kigenderwa n'abanyeshuri bagera ku 4,132, muri bo abakenyezi bakaba bangana n'890 kuva gitanguye mu kwezi kwa mbere uno mwaka, ngo kiramaze kugirira akamaro kanini abo banyeshuri nk'uko abo twaganiriye babitwibwiriye. Ikintu kimaze kufasha cyane kima, hariho ivyigwa twiga mu ishuri biba bisaba kugira recherche. Rero mporanca nza ngaha hasaba imashini irimo na connection, nkarogira recherche zose umwanya wose nkeneye, hama nshoboye gutora inyishu z'ivyo ndiko ndarondera nkavyandika, hama nkasubira mu ishuri. Bwa mbere ide naje ngaha ku ishuri ndayifise yo kubaka inzu z'inkwavu, ariko sinari bwabishire mu ngiro. Rero maze kuza ngaha muri Ideas Box byarampaye inguvu kumva no tangura ico gikorwa. Rero bikunze kene ibibanza bora bakabishira henshi hashoboka, guko hariho abantu bamwe bafise impano muga vyabananiye kumenya ati nohera he kugira ngo nshobore guhera A0 nduge. Rero kenshi iki kibanza narabonye yuko kirashobora gutuma womenya ati nyimba afise ide mpere kuki. Claude Bochu, umuserukizi w'umuryango w'ibihugu byunze ubumwe bwa Buraya mu Burundi, yahamagariye abo banyeshuri kubandanya bakoresha neza gukoresha ico kibanza kuko bazohungukira vyinshi. Ndatumirira abanyeshuri bavyifuza gukoresha ico kibanza kuko gifise akamaro kanini. Twumvise ko ibiharuro vy'abajayo kungura ubumenyi ari vyiza,
kandi abenshi akaba ari abo ngaha. Imbere y'uko ndangiza nashaka kubamenyesha umugambi mushasha uzoshigikirwa n'ubuserukizi bw'ubumwe bwa Buraya uburyo bungana imiliyaridi 36 z'amafaranga y'amarundi. Ni umugambi ufise intumbero yo kuzonagura ibigo vyigisha imyuga, guha ubumenyi abazokwigisha, kugirana amasezerano n'abazohabwa inyigisho ndetse n'abakozi, hamwe no kuzorungika abakurikiranye inyigisho kuja kwimenyereza mu mashirahamwe. Mu bikorwa vyarangutse kandi habaye ikiganiro c'ugwaruka rumaze kwitunganiriza imigambi n'abo banyeshure, ndetse hakaba hanabaye n'urukino rw'amaboko basketball hamwe n'igiteramo caremeshejwe n'abaririmbyi nka Mary na Satbi hamwe na Mutima Rokomedie akora umwuga wo gutwenza. Ibikorwa by'umunsi ugira gatatu bikazobandaniriza mu ntara ya Ruyigi. Abana bantaho nikora bafashwa n'ikigo Nanje Nobaho baronkejwe imfashanyo y'ibikoresho vy'ishure n'abahurikiye mu kigo Dikobu. Ni inkuru dukesha Rafael Nyandwi. Abana 400 bo mu kigo Nanje Nobaho cyo mu Kiyange muri zone Buterere mu gisagara ca Bujumbura nibo baronkejwe ibikoresho vy'ishure n'abahurikiye mu ishirahamwe Dikobu y'abarundi baba muri leta zunze ubumwe za Amerika. Samuel Ndayiragije arongoye iryo shirahamwe yamenyesheje intumbero y'ico gikorwa. N'umugambi ushigikira ugwaruka rw'abana b'imfuvyi n'abana bantaho nikora, tukabunganya kugira ngo tubaronse ibikoresho vy'ishure. Muri kino kigo barafise umugambi bise ngo Nanje Nobaho, nivyo rero natwe twaje gushigikira kubera ko umugambi uhuye cyane n'ivyifuzo vyacu byo gushigikira ugwaruka rukiri ruto n'abari mu mashure yisumbuye kugira ngo bige neza. Nayo umwe mu bavyeyi umwana wiwe asanzwe afashwa n'ico kigo yashimye bimwe bimva mutima abatunganije ico gikorwa. Umwana wanje akasanzwe afashwa ngaha muri Nanje Nobaho. Ego umwana wanje mu 10 abashimye cyane nkengurutse kubwo batwimviriye ko bakaduha ibikoresho by'ishure. Twariko turiyumvira ingene abana bacu bazava biga muri iki kiringo cy'ubukene budasanzwe, ariko dukengurukiye ishirahamwe yiyumviriye kudufasha rikaduha amakaye y'abana kugira ngo bazige banezerewe, kuko umwana ari kwishura atakaye afise urumva namwe ko ari kibazo gikomeye. Ariko n'ukuri twashimye turakengurutse, ntibatwimvire ko twenyene, baza bimbire no ku bandi bana bagowe barushe kugira ngo nabo bashobore kwiga neza. Samuel Ndayiragije arongoye Dikobu akaba yavuze ko ico gikorwa bagikoze mu gukomeza ugukunda Burundi bwatwibarutse. Muri rusangi nuko intumbero yacu ari kwigisha muri bikayiko Dikobu twakoze igiteramo isabukuru twise dukunda Burundi n'urukurikirane rw'ivyo bikorwa nyene aho twigisha abarundi gukunda Burundi. Nushobora kuvuga kukunda Burundi atacu uri kurakora. Nushobora kuvuga ko ukunda Burundi udashobora gufasha. Uraruriye abandi barabashonje. Utwo duke dufise tugomba kudusabikanya. Ico twaronse tugomba kugiha abo bandi batagifise kugira ngo nabo bagere ku rugero tugeze ko maze baze baturuti. Mumenya ko bari kumwe n'umuririmbyi Auguste Burundi asanzwe aheruka gukora isabukuru dukunda Burundi, akaba nawe asanzwe aba mu gihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika. Abakenyezi bibaruka bazohora babanza guca ku bitaro vy'intango imbere yuko bashika ku bitaro bikuru nk'uko bivugwa n'umuyobozi mukuru w'ibitaro umuganwa Karori muganga Oscar Nimpaye. Tumukurikire. Abakenyezi baje kwibaruka bibaruka ku buntu, hanyuma tukabakurikirana kugeza basohotse ibitaro, n'ibibondo biri munsi y'imyaka 5 navyo nyene twikura ku buntu hamwe n'abakukuruke. Iyo rero ni intumbero ya leta yashizeho kugira dushobore gufasha abenegihugu mu gutunganya amagara yabo bitabapfunye. Twebwe rero nk'ibitaro Prince Regent Charles iyo ngingo turayishira mu ngiro kuri kwamye, ariko hoba hariho utuntu twahindutse bivanye n'udukosa twara dukorwa mu gushira mu ngiro iyo ngingo ya leta. Nibaza ko imyidogo myinshi yo biva ku ngene basaba ko boba baciye ku bitaro by'uburere bikabarungika, akaba arizo bibarungika ngaha canke mu mavuriro mato mato
ariyo bita ry'amasantere de sante. Ivyo rero tubigira kubera n'intumbero iri mu ngingo shikiranganji ishira mu ngiro ingingo y'umukuru w'igihugu bijanye n'ibyo byo kuvura abakenyezi bibungeze n'abana ku buntu, aho basaba yuko ibitaro bikuru ibi Prince Regent Charles kugira uvyiture nuko iyo ngwara urwaye yoba yananiranye mu yandi mavuriro mato mato. Ico nobwira abene gihugu batwitura nuko twebwe ngaha mu bitaro imiryango yuguruye, twakira uwo ari we wese atwitura, ariko tukakurikiza amategeko y'igihugu. Rero twosaba abatwitura yuko batogira impungenge kuri ico kibazo, kuko ni ingingo ya 15 iri mu itegeko shikiranganji. Ugomba kutwitura ace kw'ivuriro rimwegereye. Aha ngaha muri hôpital Prince Regent Charles hari ivuriro ritoyi ryo mu Buyenzi, duhereranije uruhome baceho kw'iryo centre de sante, hanyuma babonye yuko iyo ngwara yiwe badashoboye kuyivura baca mu rupapuro rumurungika ngaha, canke nuwoba ari ahariho hose ngaha muri iki gihugu yiture ivuriro rimwegereye, hanyuma bamuha urupapuro aze turamwakira neza cyane gose. Umurundi wese canke umunyamuziki yifuza iterambere ku muziki w'u Burundi arakwiye gushigikira indirimbo y'u Burundi mu kuyishikana kure na cane mu mahanga. Bivugwa n'umuhinga mu gukora amasanamu Landry Sibomana. Amasanamu canke amaclip video yacu ageze ku ntambwe ishimishije, kuko biraboneka n'abanyamahanga benshi basigaye bahurumbira kuza gukorera ino baturondera. Parti zose bariko bashiramwo inguvu zitari nkenye, swat abaririmbyi natwege nyene abarealisateur tuko dushiramwo inguvu nyinshi, n'urugamba turimwo kandi biko bigenda neza. Indoto zanje nuko nobona amavideo yacu ageze kure, akazaraca kumbonesha kure ziri internationale nyinshi, nkuko urabona nk'abanyarwanda baramaze kudusiga, nyinshi ziba ziraca ku za Trace canke za MTV. Sikuvuga ko badusumba qualité cyangwa ko badusumba iki, nuko badutanze mugabo petit à petit natwege ndibaza zofata inzira. Benshi usanga atani byo bakora bari mu bindi bintu, kubera ibi by'amaclip video canke indirimbo ata importance nini babiha, bakaguma babyigiza inyuma babifyondera muri menshi. Kugira bikunde, icambere nuko twese abantu bari mu muziki tubitahura kandi tuhagarira kunuze kuri objectif imwe, ko twese ko twifuza ko ibyo bintu ko bishika kure. So nakuvuga ni abaririmbye bategerezwa kugira equipe, nakuvuga ni ibamenyekanyishiriza ibikorwa byabo hanze, même natwege abarealisateur tukagerageza nimba dufise amatuyo yo kubagida. Kino cyambere tubuze mu Burundi kugira ibyo bintu bishike kure, turabuza ama playlist, turabuza abantu bazi gukrea ama playlist ku buryo ayo ma video canke ibyo bikorwa byacu byoza biraronka umwanya kuri izo mbonesha kure ziri international. Hari abantu babishoboye, dateye akamo abantu bose babishoboye kugira ibikorwa byacu navyo nyene bishike kure, bereke abartiste bacu amatuyo, inzira bibashe kuja kure nyene bashe kuboneka, et puis na gouvernement yacu idufashe. Aya makuru tuyarangirize mu yavugwa mu nkino, aho urukino rwa basketball rwa kivandimwe rwahuje umugwi wa Nijimbere Guibert hamwe n'umugwi wa Landry Ndikumana, bose bakinira urunani, hari mu rugendo rw'umwe rwa Ruraya mu ntara ya Gitega. Ni inkuru twateguriwe na Arlette Mugisha. Mu rukurikirane rw'ibikorwa by'urugendo rwatunganijwe n'umuryango w'ibihugu byunze ubumwe bwa Buraya mu ntara ya Gitega, habaye urukino rw'amaboko basketball rwa kivandimwe rwahuje imigwi ibiri, umwe wa Nijimbere Guibert asanzwe akinira umugwi w'urunani hamwe n'umugwi wa Landry Ndikumana nawe akinira uwo mugwi. Urwo rukino rwakinwe n'abari mu ngero zitandukanye ngo rwagize ico rumarira rwaruka rwo muri iyo ntara rusanzwe rukina uwo mukino. Icambere na mbere ni iteka ridasanzwe kubona uri mu kibuga kimwe n'urongoye ntara yanyu n'abakinyi baje bava mu zindi ma equipe akomakomeye mu gihugu. Jewe kuri jewe byangiyoheye gose ko byatumye ndabipima ko ndaraba eske jewe ko ntoba Guibert uko mwe nakina iyi movement ishobora ejo nzoyisubiramwo, byamfashije kwiga muri rusangi, kandi naho
twatsinzwe mugabo nabona twangana barukino rw'ikivandimwe je vyanyohe gose kandi ico kizomfasha urukino ni kinini gose. Ku bwanje nakina muri team Gilbert kwanza ashimye cyane twakinanye na gouverneur umukuru w'intara yacu iteka cyane rikomeye ikindi twungutse ubwo twakinanye turi abahungu n'abakobwa bitari bimenyerewe bituma navyishimiye cyane. Buramatari w'iyo ntara Manirambona Vena akaba yashimye uwo muryango w'ibihugu vya Buraya uriko urakora muri iyo ntara. Nagomba kubanza gukenguruka ku izina ry'uburongozi bw'intara ya Gitega dukengurukira ubuserukizi bumwe bwa Buraya ngaha mu Burundi duhereye kuri nyakubahwa ambassadeur yashoboye kwemera gutegura urukurikirane rw'ibikorwa ngaha mu ntara nk'uko bizobana mu zindi ntara, ariko tugashima cyane cyane ibikorwa bitandukanye bishigikiwe n'ubumwe bwa Buraya ngaha mu ntara yacu ya Gitega, kuko muri uno mwaka honyene twararonse imigambi itari mike yashoboye gushigikirwa n'ubumwe bwa Buraya, ndetse tugashimira cyane nyakubahwa ambassadeur be nabo bakorana uruhara bariko baragira kugira ngo habe imigenderanire myiza hagati y'igihugu cyacu Burundi n'umwe bwa Buraya. Urwo rukino rwa kivandimwe rukaba rwarangiye umugwi wa Giberi ariwo utahukanye intsinzi ku manota 98 kuri 90 y'umugwi Andri. Mwomenya ko urwo rukino rwabaye mu ntumbero yo gusimbataza ubumwe kugira abarundi bame bashira imbere ibiduhuza. Kuri inkuru duciye turangiriza ko amakuru twari twabateguriye kuba yashikiriye ageze hagati. Tubibutse ingingo nkuru zayiziyagize: umupolisi azokwagirwa no gutangisha amande adaciye mu mategeko nyene imodoka azohanwa hakurikijwe amategeko mpanavyaha n'amategeko agenga igipolisi. Umunsi ugira kabiri w'urugendo Caravan wabereye mu ntara ya Gitega, aho huguruwe agasanduku mbikabintu kuri kaminuza Polytechnique y'Igitega. Na tugarukishije amakuru twari twabateguriye, tubashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana. Dushimire abadufashije kuyatororokanya, mubandanye mugira ibihe vyiza.